Charagiza apana umukobwa acaragiza jene ntawashaka udasobanutse apana kandi uwibaza yuko ari mwiza hanze apana uvyibaza apana mane uza vurongora umukobwa mu bisi ndakubeye nibishoboka yo mentality barabaye henshi usanga kenshi n'amashow y'amafinance bakubwiye ugende gukorera imana usanga nyene benshi rero utaje kuririmba cyo tumana banabwiye abantu ushaka uza kuririmba gospel nejo budi nuze kuririmba kubera amafinance wo kumi uze kuririmba kubera uvyizera uri kuratanga ubuzima uvuga ati je Imana yampamagariye muri aka karere ntiza gushikiriza abantu ubutumwa ariko nuzushire idenari imbere ashaho rero nico tuma kiri bivuga ko narabwiye ati ngarona ko turi benshi ariko twarahize man tikubera focus azosigara baza ati aba n'abasirikare nyene ba Yesu kabisa babirimo babiriko kabisa mu bushobozi bwo hejuru ni ahandi Ndabaramukije bakunzi ba Press 1 TV uko byaba muri kumwe na Noraske ntari wa gatandatu canke Noraske Solution man maze ndabakunda sana so today nkuko byama namafise umuntu mushasha canke umuntu nkeneye ko tuvugana canke dutera abiri hama tubwire kimwe n'ikindi ariko no musi nta muntu nagiye kurondera maze nabo nagiye kurondera just gusa hantu ndateramye no mu brother wanje yitwa GAN LFLS 205 bra so maze mugumane natwe inyuma ya kamera turi kumwe na Bright maze mana amaboko hejuru bro reka tubandanye rero tujye show maze mugire mugenzi agire like agire subscribe kugira ngo bandaye mudukurikirana commentaire zanyu ndazikeneye ngaho munsi ngene mwabonye ikiganiro cake ngene mwatwumvise n'uwo mushaka wundi ko tuzokurikiza kutumira ndabakunda sana so turi kumwe na GNLFLS man Jane urindiriye ko ndagupresenta we twagize presentation nyinshi cyane rwose azi imyaka myinshi abwire rero ko we uri 205 Jane 205 like father like son spirit Kazuba Imana nzima aturuka muri GG Sound GC Bujumbura aya Kazuba Jane urazi rero ikiganiro tuzagukorana no musi twari kuvuga iki naye kukubaza ku bintu bimwe ariko kubera dabizi reka wewe aza kutura vyitubwira mbe uzorongora cyane jewe ndarindire kumufasha shikabo kabisa shitse ko ama invitation zo bari online live okay everybody uri single yabisigiwe ndi single ka oya sina Jesse Paulo jewe nzorongora umufasha muri Demicom uzorongora muri ni hafi ariko sikera kabisa numva muri simpe muko atari kera sana uramwumva ndamubona itaboneka asigaye uko aza physically mama yake bifuza uzobameze gute aya muhemu yera nyene yifuza niwe nyene azo muravyibushe muri Esther nabiririmbye ko atabirimo nta ari ibintu bavuze muri Esther ngafise ni oya adafise ahubwo mvede adafise norabirako adafise iki adafise oya adafise ibyo mu bwami bw'Imana wapana ucharagiza apana umukobwa acaragiza jene ntawashaka udasobanutse apana kandi uwibaza yuko ari mwiza hanze apana uvyibaza apana mane uza vurongora umukobwa mu bisi ndakubeye nibishoboka utavyibaza rego uri mu vyiza bihamagara vyiza ni vyiza rega ro kuba mwiza ariko mwiza uzi ko waremwe mu gishusho ry'Imana apana mwiza byandi bababesha bakababwira ngo yaho rayirabura ngo yisize entre parenthèses ngo acagira inzobe ngo abacaba mwiza ngo agize inzobe oya uwe ntabari aho ngo abantu benshi babaje ngo umuntu ari mwiza ngo no muntu w'inzobe oya umuntu wese ari mwiza kwera aremwe mu gishusho ry'Imana hari manirega bakobwa baravyihara tugasanga aragura usanga afise nk'amakopo nka 10 ibintu yisiga ngo kugira ngo ntihaca bamwizo kandi umukobwa ashoboye kuba mwiza yirabura cyane cyangwa bamube afite inzobe none boya nta muntu mubi ahari sero jambo ry'Imana rero bose ni beza ariko kuba mwiza n'ugutahura kwanza ko arimo imisho y'Imana ucuba mwiza na complex y'igisubiya kugega benshi bagira systeme kubera bayumva ko bamubwiye ko abantu beza bameze uko kumbe umwe wese ni mwiza gusa bisaba kuvyizeye gutavyizeye nyene no basi nta burabona ugasanga umuraba hanze umenga asa namwize ariko kubera indana atavyizera ugasanga yamayijiriwe afise ibibazo by'isi yose kandi unabimubwiye akumva umengo sivyo
kubera ni keso yuko yizeye abandi bamubwiye atize yuko jambo ry'Imana waremwe misho y'Imana anakaburungu point uri mwiza nta bindi ntibikene ko baza kubikubwira niko ko umuntu yorindira ngo baza kumubwira ngo ari mwiza ngo ashamya ko ari mwizoya nata numwe arabikubwira uri mwiza nta bindi hariho rero mani abakobwa bake bakurongoka urumva umukobwa agakubita n'imyaka 40 oya 40 ni myinshi basi 35 40 haba yamaze kwihebura muri ico gihe haro n'abakaranse ngo baragenda mani bamaze bahetse kubona yaje umukobwa afise ka no nahubwo we nimbuzo ari wota babona barayigira nyene ahubwo rero ibi bintu biharaye nivyo abakobwa bakuze batwara nk'umupeti nka wewe asobanure nivyo nyene bihari kubera none nk'umukobwa wewe mani aje akamubwira ati jewe ndagushaka je akabikubwira ati jewe ndabona ko usobanutse kandi nakumva mu mpemu yanje ndagucakiye cugiriki kibaramaze kuzirega subwa mbere je vraiment ntagukunda kwere sishobora kukwemera ikintu na kimwe kwere urukundo ni sezerano naryo hakubesha oya man urukundo ni shwarega umuntu ushaka kutamukunda ntuzikara mu bice tutaradukunda exactement ni shwa system ubu tumukunda ega none ndakubwira ni shwa rero iyo shwa utayigize sindayigira ku ngufu uravyumva kwere je hari barigeze kuza n'abandi baraza ariko nta bitarimo nye ntibabirimo kubera urinze umubesha kuri system biheranye ni haize nk'amezi 6 usanga ata mugambi n'umwe wabihebye byaracanganye ubu rero wewe uvuga uti nta mukobwa rero ufise ubu ari misi imwe musayi ko aranzako bwo ari aranzako none kuba ufise umukobwa bigera bitemana no ufise umukobwa umukondana zime ndamufise na uracaragiza man uracaragiza ibintu bisanzwe birashika n'ibintu bisanzwe kubera nibo curi umufise twarihenze kenshi kera tutararonka umucyanja mu gimana ubu nukuvuga ubuje nukugenda direct kuri mariage kandi nkabanye bavuga ngo naba ex bawe man man urafise aba ex ndabafise oya ariko nta ba ex fise kwanza jambo ry'Imana bikora ino kabiri umurongo wa 5:17 abako rero muri Yesu Kristo wese ababayicariye mu gijaje bya kera byose byarahize uba ujya mu beshante yaza uri mu ex wawe wewe kuba wibaza ngo uri mu ex wa Jane sivyo nta mu ex afise jambo ry'Imana yavuga mu bikora ibintu yavuga ati ubaye icari mu gishasha umaze kwatura yuko uri icari mu gishasha nta mu ex ubufise byakahise byarahise man ubu nta mukobwa murigera mukundana nta n'urigera kuri deseva nta no ura deseva ubu byose bi setting new nujya mu ifoto za nije bya si wewe yani yari je ashaka afutana n'amafoto ajya akoreka ugatere ko mali utomuvuze ngureke kujya ngo mu ex wanje umu ex wande wa 205 atize zarahise Paulo nyabya tujena numwe nisha Paulo yari kandi Paulo yavuga yari yisha abantu benshi man benshi cyane kandi abakozi b'Imana cyane Paulo yari yisha abantu benshi kweli nyata Imana ishimwe kubwa Paulo so bakunzi ba PS1 TV ntibibaze ngo hari ibindi bintu birebire murindiriye ndi kumwe no muniga wanje mu brother wanje man imyaka myinshi sana turi kumwe no muniga iyo duhetwa dufite ibintu byinshi twababwira kandi bikabaryohera 2014 man kuva 2014 man mwumvise rero ko atamusharafise nta wafise nyene ntimuze kubaza ngo nyene nta musharafise man nta wafise man uronka malare gute man malare mu finance anzako mu buryo butandukanye nyene ariko na cyane anzako biciye ku muziki biciye ku muziki nkora mu kuririmba no kumenya yuko ndawukora kandi nkawuhinyanyura basi nkabura uhinyanyura ndabizi nukuvuga ro kuririmba hamwe no kuhinyanyura rero hari bica mu kuntu ndirimba bigaca bizaniramwo no kuntu minyanyura gaca yifatana ngo yuko iyo ni inzira imwe imwe muzizana ama finance bien sûr hariho abantu mani bamanze iminsi bavuga ngo umuziki bawuheba canke bakanaheba n'uwa gospel ngo ngo uyu muziki wa gospel ngo nta mafaranga ari mane rero twiga bane reka bariho mani bawuhebye kandi si umwe si babiri barari ndabazi barawuheba ati uyu muziki vraiment bazi benshi twari twarafashije wewe ntubazi je ndabazi twari twarakotse ibyo dushoboye kabisa hamanyene bakumvanye n'imbaraga zaheze none achavuga ngo nta mafaranga arimo mani nivyo nta mafaranga arimo nyene amafaranga aragoye kweri mu muziki
amafaranga aragoye mu muziki ariko nico kimwe navuga no mu bintu byinshi bishoboka kubera umuziki ni ikintu kujya gikundwa cyane nkuko n'abantu nyene urumva ngira kiba bivanye na organisation zitandukanye z'ahantu usanga nyene bigoye na cyane cyane ho rero uririmba ijambo ry'Imana benshi kubera bivanye n'ama eglise yacu nyene yigishije abantu uko umva umuntu aririmbira Imana ari ibintu nyene bacabwiye ngo ukorera Imana gusa donc nta mahe uri kijambo y'Imana yavuga neza ngo ukora ku gicaniro ategeza kujya ku gicaniro haleluya kazuba ukora ku gicaniro ategeza kujya ku gicaniro muravyumva maze sasa kujya bazi yuko nundi mu minister agiye ahantu kwa natwe turaba minister ririmba agenda ahantu aje ku ministeringa kuvuga nk'ubutumwa nk'akaroro nka Edgar agiye nk'ahantu man of God agiye nk'ahantu Edgar ntare ndagutahije ajya baramuha system biba bikenewe yuko n'umu artiste na Naraska agiye ahantu canke Keros urumva canke Land nawe nyene bamurabya system ariko kubera urumva iyo mentality barabaye henshi usanga kenshi n'amashow y'amafinance bakubwiye ngo ugende gukorera Imana usanga nyene benshi rero utaje kuririmba cyo tumana banabwiye abantu ushaka kuza kuririmba gospel nejo budi nuze kuririmba kubera amafinance wo kumi uze kuririmba kubera uvyizera uri kuratanga ubuzima uvuga ati je Imana yampamagariye muri aka karere ntiza gushikiriza abantu ubutumwa ariko nuzushire idenari imbere ashaho rero nico tuma kiririmba ko narabwiye ati ngarona ko turi benshi ariko twaraheze man kubera focus azosigara baza ati aba n'abasirikare nyene ba Yesu kabisa babiriko kabisa mu bushobozi bwo bwana ni ahandi Mane harababihevye turabasavye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo turabakunda babazi kweza umwami wacu mugaruke Imana ntandi ari ubuzimega barabizi kandi ajya rero icyo umuntu aguma avuga kweje abo yaba ngo ibyuzuye mutima ni ibibogaboga mutima yego sasa nimugerageze nyene ibibogaboga kwera ibi vya Kristo ama bari byo nyene mugaragaza kwera amafinance urashaka kuyaronka n'ivyo ariko arafise limite urabizi ejo ari umuntu yambwiye ngo amafaranga uyagira ariko kabura aho yarira exactement cyangwa ukayatungurana rega byose byakunje bakayakwirukana kako uyafise Sasa se ninzira imwe muri abasuma baguma bayabonye n'abandi bamesha baba bayabonye so bakunzi ba Press One TV muravyumva amafaranga araboneka abantu baguma bavuga ngo mu muziki abantu baronka amafaranga gute jene ntibarigera mwirukana mu nzu hari n'abandi batarigera birukana mu nzu bafise n'imiduga kandi bayeho neza n'iswaga zirahari man ntushiye guheba umuziki ngo kubera ngata amafaranga hari ni wowe utazi ingene ubikora canke swat ntiwakurikiye ubwami bw'Imana kugira ngo wabifashe nka priorite ariko Imana nayo ikatubwira ivyo kari inyungu rero maze muravyumva system GN iyo umvise umuntu yagututse urazi ko abamesha bakunda gudupayura bakadutuka bakanovyubuka no mu ndirimbo bakabikora wowe bivuga kwiye biga binyereka yuko tuba turakora tuba dokanze ko hari imyaka batatuvutse baza tuvuga no musi niko babonye twabaye igiti cazanye ivyama igiti cyahita gutora amabuye aterega dutere biyamurire ko nabona ivyama ati neye kwagiye mwembe no burya cyane byo bakoze ntibaze ko ari ibindi bavuze ati kukuntu bajyana ariko barama ikaturaye ko tworonka kutwama natwe twifashije muri kazoza Kome natwe tugirira neza bose na cyane cyane aho mu nzu y'uhoraho nabo hanze rero inzu y'uhoraho barabijya komana tubapitishiriza hajya rero baripitishirije ko nta bindi birenze ivyo birimo umuntu yumva gifise n'umwete wo gutuka GN canke uwundi muri inzu yose wa gospel yumva afise umwete abandanya atuka canke abihagariye kutuka si vyiza ni cyama ca shetani nta numwe nohanura kujanana n'ivya shetani baje mvuga ubutumwa bwiza urumva icyo no muhano nuko yoza kuri Yesu Kristo kwa gutukana nyene bavuga gute mbega ivyo bivye uvyimbura incuro nyinshi ututse umwe uzotuka incuro igihe ubaza ko umuntu yabikoze nawe yatutswe n'abantu benshi man urumva nuko bigena ni itegeko ryo mwisi imwe mututse rimwe uzotukwa nk'incuro igihumbi urumva rero ushaka kubiba uco ucagura cyo kubiba guhezagira cyangwa gutuka Nabakunda cyane abantu muri kumadukurikira n'abandi yamugira like subscribe mugira amashare partage ku bagenzi bawe mubwira uti nta handi atari kuri Press One TV munashiye kugikirori umuntu ashiye kwicara akaruhuka gatuza akumva ibintu atigeze yumva handi so twari kumwe na GN reka tumusezere hama tuzogaruka tugire
part 2 bivaye nibazo muzoka mwanditse ngaho muri commentaire byo mushaka tumubaza kugira ngo tuzomubaze Part 2 tuzogirira ku mucanga cyake aya tugira ku mucanga tuko turanywa ko kazi kanye aya kazuba part 2 kandi ndona mukene na Fiko na Cuba na Cuba bamsela wangu kiongozi land sawa part 2 tuzekora turaba niga nka batanu canke batandatu ku musenyi maze ego merci sana mwakoze kudukurikirana bandanya mubana natwe ndabakunda cyane ciao yari PS1 TV mwarahezagiwe maze ntimwibagire gusenga kweli agiye ciherezo maze ntimwibagire gusenga Yesu ariko araza kabisa ntimwibagire gusenga ndabakunda si blague naho cyabwira ngo ngo kuva mwatubwiriye ntaje araje man araje pleasure sana thank you Yesu ataje niwe ucuta utugenda ubugiye man cameraman bright kata man twahejeje